Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera vuga uti amina. Turasubiye kandi kubaha kaze, bari bamaze kubakira, ariko kandi turasubiye kandi kubakira no muri uyu mwanya mwiza ubwo tugiye gusangira hamwe amajambo y'Imana. Tukamenya iminsi yose dushima Imana ko iba yaduhaye akaryo nk'aka ko kuba imbere yayo. Nta kintu kiryoshe, nta kintu kizima nko kuba muri presence y'Imana, nko kuba mu bwiza bw'Imana. Ari kumbure umuntu azoronka ikindi gihe akaryo abivuga ko, ariko kandi umwanditsi wa Zaburi niwe yanditse avuga ivyiza biri mu kuba mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Afata ibindutira kuba hanze, bindutira ibintu vyinshi abantu baha agaciro. Acha wa 84 wowe aranavuga ngo yewe mu nzu y'Imana sparrows, avuga inyoni zironkera aho zishira ivyari vyayo. Aravuga ahantu ikintu cyose cyumva yuko gifise umutekano. Yesu ashimwe cyane. Amen. Niyo mpamvu twama dushima Imana iminsi yose turi n'akaryo nk'aka ko gukoranira hamwe dusenga. Ndazi yuko kuba mu bwiza bw'Imana birenze cyane kuba ngaha, ariko igihe Imana iduhaye akaryo ko gukorana naco nyene kiba ari ikintu kiryoshe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uno munsi nshaka yuko dusangira ijambo. Nari maze igihe turiko turaganira ku vyerekeye ibikomere mu buzima bw'umuntu, ukungene kiba kimwe, ibikomere ari kimwe mu bintu bituma umuntu adashobora kubaho ubuzima bwiyeguriye Imana. Uno munsi nshaka mvuge ku kindi kintu kivuga ku bwibone. Ubwibone, ubwirasi, kwishira hejuru, ibi ni ibintu ni ikindi kintu nacone ari inzitizi canke ikintu gituma umuntu adashobora kubaho ubuzima bwiyeguriye Imana. Imana dufashe cyane. Amen. Nshaka yuko wiyumvira gatoya iyo tuvuga ku vyerekeye ubwibone, tuvuga kwishira hejuru, tuvuga kwiyemera. Nshaka yuko twumva iki kintu kuko hari igihe usanga iki kintu cha kwiyemera hari ukungene umuntu wese akwiye kwiyumva, akwiye kwiyemera, kuko ntibiri ngombwa yuko abantu bose bakwemera. Iyo umuntu atiyemera hari igihe usanga umuntu ubwiwe yisuzugura akishira hasi. Ariko iyo nivuga kwiyemera mu buryo bundi butari bwiza, nuko kuntu umuntu yiyumva yuko wewe asumba abandi. Aha rero bica bitangura kuba ikibazo. Niho harimo iki kintu cy'ubwibone. Nshaka yuko dutangura kwiyumvira gatoya ku bwibone. Ubwibone ni iki? Ubwibone ni iki? Hariyo ukungene abantu biyumvira ku vyerekeye ubwibone. Bamwe iyo bavuga ku vyerekeye iki kintu cy'ubwibone, turabizi yuko igihushanye cyacu ari uguca bugufi. Hamwe abantu bagaca bibaza yuko guca bugufi ni ukugenda gahoro gahoro wiyengenga, hanyuma umwibone ni wa bundi usanga ibintu byose abikora vuba vuba, azunguruka ukamengo we ari movement cyane. Aho kenshi turahihendera kuko bamwe iyo wibajije yuko kugenda gahoro gahoro ariko guca bugufi, usanga utangura kujija abakora ibintu mengo vuba vuba, ibintu byose byihuta mu buryo atari bwo. Kubera yuko ugenda gahoro urashobora kuba egome uciye bugufi, ariko kandi urashobora kuba unafise ubwibone. Nkuko ukora ibintu vuba vuba, agenda vuba vuba, ubona ari movement cyane, na wene arashobora kuba aciye bugufi nkuko ashobora kuba anafise ubwo bwibone. Rero si muri ivyo tubonera ubwibone. Reka mvuga kandi kantu mbere yuko ninjira mu nsobanuro gatoya y'iki kintu.
abahinga biga ku vyerekeye imiterere y'abantu canke ukungena abantu baba bateye bameze mu ngeso zabo bavuga yuko ubwibone aba ari ikibazo umuntu afise mu mutima wiwe cyo kumva yuko adatekanye, atari sekirize, yumva yuko atiyemera, yumva yuko atakwiye, yumva yuko hari ukungene ari uwo hasi. Rero uko kuntu yiyumva muri we bigatuma ashaka kwiyemeza abantu, ashaka gukora ibintu bituma apfuka cya kivide kiri mu buzima bwiwe kugira ngo abantu babone yuko ari uwahatari, babone yuko ari ukomeye. Aha rero haza insobanuro nyinshi ziriko ziravuga ku vyerekeye ubwibone, aho abavuga rero ku nsobanuro zavyo bagaca bavuga ngo bamwe bavuga ngo ubwibone ni ukwikunda kurenze, aho umuntu yumva yuko ari uwahatari kurusha abandi. Uko kuntu yumva yuko ari uwahatari kurusha abandi agaca abifatira ku bintu bifatika. Bamwe akumva yuko kuko ndi mwiza, aha nshaka kuvuga beauté physique, ndi mwiza, ndakomeye. Urabona, naringira mvuge ngo jewe, urabona hari abantu baterura ivyuma hanyuma ugacuraba ukungena ateye, ukabona yuko ateye neza. Rero hari ukungena umuntu yibona, akabona ukungene ateye, akabona ukungene angana, ukabona ariyemeye, akafati asha nduwahatari. Ariko kenshi uzosanga abikoreshwa no kwigereranya n'abandi, ubundi bikaba ari bifatiye ku bwenge. Ashobora kuba aciye ubwenge, ari mu ishuri, ari mu bintu byinshi bitandukanye. Ubundi nawe bishobora kuba ari ibintu amaze gushika ko mu buzima, ishobora kuba ari akazi keza afise, ishobora kuba ari tuvuge nk'abantu bakora abantu b'abatlete, ashobora kuba yarashoboye gutsindira udushimwe runaka. Hari abantu bafise ubuhinga bwo gukora ibintu, ubwo buhinga bwo gukora ibintu ishobora kuba ari ugucapa, ishobora kuba ari gushona, ishobora kuba ari gukanika, ishobora kuba donc ivyo bintu ashoboye bigatuma yiyumva yuko ari uwahatari kurusha abandi. Abandi nabo bikaba bifatiye ku butunzi, akaba yumva yuko kuko atunze kurusha abandi mu wahatari. Uwundi nawe akumva ngo eba najewe mva mu muryango runaka, ndo mu muryango wabanaka, cyangwa uwundi akumva ngo abo bazinanye nabo, azinanye na banaka, agize iki, agendera kwa banaka. Ibi bigatuma umuntu yumva yuko ari wahatari. Aha rero umuntu acabona iki kintu cy'ubwibone ni sinzi uko bivuga mu Kirundi sentiment, nuko kuntu umuntu yiyumva muri we, uko yiyumva muri we akumva yuko ari uwahatari, ari hejuru y'abandi, akumva yuko we ni gitangaza, we arakomeye, abandi bose bari munsi yiwe. Ibi bikamuzana ahantu ho gutangura no kumva yuko bamwe muri bo nabo mu rugezo rwo hasi badafise agaciro nk'ako we afise, akumva yuko hariho abantu adashobora guhura nabo, adashobora kugenderera, adashobora kunywana nabo, akumva yuko hari abantu badashobora kwicarana, akumva yuko hari abantu badashobora kwegera hari. Ibi ni ubwibone. Rero muca mumva yuko ikindi nuko uwo muntu aba ashaka yuko ari we agaragara, ibintu byose bikoreka bibe ari ibintu bimutumberako, aboneka imbere y'abandi, agaragara yuko ari hejuru gutyo. Ibi rero bijewe binzana ahantu ho kuboneka ikintu gikomeye. Iyo mvuga ku ubwibone, nca mbona uko umuntu yiyizigira we mu gishingo cyo kwizigira Imana. Ndabivuga ko
umuntu akumva yuko ivyo mfise, ivyo nashitseko, ivyo nshoboye ni jewe. Aha rero bica bituma kenshi wumva umuntu avuga jewe mfise iki, jewe mfise kiriya, jewe maze kuja hanaka, jewe maze gushika hanaka. Munyumve neza, ico ntashaka yuko mutahura nabi nuko umuntu adakwiye kunezererwa ivyo amaze gushikako. Sivyo nshaka kuvuga, kuko umuntu wese arafise ubwo burenganzira. Nimba hari ikintu umaze gushikako, nimba hari ikintu umaze gutera intambwe ukashikako, nta kibazo gihari cy'uko uvyishimira, cy'uko binezerererwa. Nta kibazo na kimwe gihari. Ejo bundi harabaye ordination ngaha muri Life Center, wabaye umunsi mukuru, haratumiwe abapastori batandukanye. Ni ikintu ishengero rinezererewe, nta kibazo kirimo. Ariko ndiko ndavuga kuri uko kuntu umuntu muri we yumva yuko icyo nico kimugize uwo hejuru y'abandi, akumva ni jewe maze gushika kuri ibi bintu, ni jewe nkora ibintu mu buryo bwiza busumba uko abandi bavuga. N'abavuga butumwa kenshi umuntu akumva jewe ndazi kuvuga neza kurusha abandi, ndazi kwigisha neza kurusha abandi, ndazi gukora ibi bintu neza kurusha abandi. Iki kintu ni kibazo, kuko uyu muntu atanguye kwizigira we, kwizigira Imana, biba bivuyeho umuntu agatangura kubona yuko ari uwo hejuru kubwe, abihawe n'inkomezi ze, abihawe nawe nyene. Niyo mpamvu nshaka kuja kuri aka kantu rero ka mbere dutangura iki kigwa cyacu. Iyo mvuze ni ubwibone, nuko kuntu umuntu yiyizigira we ariko adashobora kwizigira Imana. Biva hehe? Biva kuki? Bituma bishika gute? Nshaka yuko tubona iki kintu tukirabiye mu ntango y'ibintu vyose, siko? Mu ntango y'ibintu vyose turazi yuko mu itanguriro igice cya mbere, igihe Imana yarema ibintu vyose bisa neza, bimeze neza. Kandi uko umunsi wagenda urengana, mu vy'Imana yagiye irema vyose, yarabirema ikagenda ikonkliwa ivuga ngo ni vyiza. Icyo yaremye cyose ikakirema ikivuga ngo ni cyiza, ni cyiza. Kugeza ku munsi wa gatandatu Imana irema, nico gihe ofete ndibaza yuko bari abantu batigeze baronka amaverse nabarungikiye cyangwa bona rungikiye siho bari, kuko nazirungikiye abantu babiri, rero bose ndabona atanumwe yaje, niyo mpamvu. Okay, fine. Igihe rero yashika ku munsi wa gatandatu, ku munsi wa gatandatu wiremwa, Imana irema umuntu. Igihe yaremye umuntu, bibiri tubwira neza umugore n'umugabo bose hamwe, Imana imaze kubarema, nyuma yo kuba yaremye ibindi vyose ikabona yuko ari vyiza, ibagezeho Imana ivuga ngo ni vyiza cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana ivuga ngo ni vyiza cyane. Aka kantu mugasulinye, vyose Imana yabiremye ari vyiza, ariko igeze ku muntu, ari umugore ari umugabo, Imana irasulinye, iravuga ngo ni vyiza cyane. Ni vyiza cyane. Ibi bituzana ahantu ho kubona yuko ndi mwiza cyane, uri mwiza cyane. Uko kuba turi beza cyane, yewe uko nshobora kuba nsa gutandukanye nuko we usa, ndi mwiza cyane, uri mwiza cyane. Ariko kandi tubone yuko uko kuba mwiza cyane kwanje, uko kuba mwiza cyane kwawe, bivana n'Imana. Igihe yaturema, yo yavuze ngo yes, ni vyiza cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kuba mwiza cyane k'umuntu wese, kuba uri gitangaza mu buzima bwawe, bivana n'Imana, kuko niyo yabikoze. Niyo bikoze. Rero bituzane kandi ahandi hantu dusome iri jambo riri mu igitabo kiri mu n'umurongo uri mu gusubira mu vyagezwe. Gusubira mu vyagezwe igice cy'umunani.
gusubira mu byagezwe igice cya 18 mpereye ku murongo wa 12 ngeze ku murongo wa 18 haravuga ngo nimwamara kurya mu gahimba mu kubaka inzu nziza mukazibamwo amasho yanyu n'imikuku yanyu bikagwira mukagwiza ifeza n'izahabu mbere ivyo mufise vyose bikagwira maze muzo kwirinde imitima yanyu ntizo kwishire hejuru ntizigire ubwibone ngo mwibagire uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja akabacisha muri bwa bugaragwa bunini buteye ubwoba burimo inzoka z'ubumara buturira na scorpio igihugu cumye kitagira amazi ikabakurira amazi mu gitandara c'isare ikabagaburira manu muri ubwo bugaragwa iyo basogokuruza banyu batigeze kumenya kugira ngo abacishe bugufi abagerageze maze amaherezo azobagirire neza kandi muzo kwirinde ntimuzo kwiyumvire mu mitima yanyu muti ubuhizi bwacu n'inkomezi zacu nivyo vyaturonkesheje ubu butunzi ariko muzo kwicishe bugufi muzo kwibuke uhoraho Imana yanyu kuko ari we azobaha ubuhizi bwo kuronka ubutunzi kugira ngo ashitse isezerano yasezeranye arahira abasogokuruza banyu nk'uko biri uyu munsi amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Nshaka yuko mubona iki kintu. Imana irabitwereka neza yuko ivyo umuntu yashitse ko vyose ni kubgayo. Yewe Imana iranavuga ingorane umuntu yaciyemo, ibibazo umuntu yaciyemo, ibihe bigoye umuntu ari yaciyemo. Reka ndakubwire ivyo uri kuracamwo bigoye, ivyo uri kuracamwo binaniza, ivyo uri kuravyumvira ukumva umutima wawe uri n'uruhagarara, ukumva urabuze gutekana kubera ibibazo, kubera ingorane, kubera ibintu kumbure wifuzaga kubona bikoreka bikaba bitarakoreka. Yewe ijambo ry'Imana ravuga ngo nta na kimwe kidushika ko Imana itacemeye. Mu bidushika ko Imana yewe nta na kimwe gishobora kudushika ko Imana itemeye uko kidushika ko. Rero Imana ikakivuga neza ngo ivyo bihe bigoye muri ko muracamo mumenye yuko mbifisemo uruhara n'uruhara mbifisemo. Nshaka yuko muca ahantu muce bugufi mu buzima bwanyu mubone combien nshobora kubabeshaho n'igihe mwebwe ubwanyu mubona yuko umengo vyayangaye vyapfuye, ariko nkaguma ndabazigamye, nkaguma ndababeshaho mugaca mu bugaragwa buteye ubwoba. Aho hantu akavuga neza nibirimo inzoka scorpion, aravuga amadanje, akavuga uko ngene mwopfiriyeyo ariko nabacishijeyo ndahabazigamira ndabajana kugeza igihe nahabakuye. Yesu ashimwe cyane. Muri yo mwararonsa amazi adasanzwe, amazi atamenyerewe, amazi ava mu bitandara, ahantu hakomeye, ahantu mengo nta buzima buhari, ariko jewe Imana nkakuramo amazi kugira ngo ubandanye uca muri urwo rugendo. Igihe ushonje ukaronka manu, yewe niwaronse za konkombre zo muri Egiputa, niwaronse za nyama zo muri Egiputa, niwaronse vya bindi vyose vyo muri Egiputa, ariko manu yoyo wewe wayironse na wundi ayizi keretse wewe nyene uri kuraca mu bihe nk'ivyo. Impamvu nukugira ngo ejo igihe ibintu bizohinduka rero ukabona hari ikintu washitse ko mu buzima, ukabona hari ibintu runaka vyahindutse birimo kugenda neza, ukabona uno munsi ubuzima butandukanye nuko ejo hari hameze, aravuga ngo nahone uzumenye yuko ntabwo ari inkomezi zawe zabigushikanyeko, ko nakoze cyane, ko ndi umukozi wa cyane. Egome uragakora cyane, ariko reka ndakubwire si bose bakora cyane bashika kubikomeye.
rero gukora cyane sivyo bisobanura yuko umuntu yashitse ku bikomeye. Ni Imana iba yashikanye umuntu ku bikomeye. Ndaciye ubwenge, ndazi gucenga ubuzima, ndazi gupanga ibintu, hari abazi kubipanga kukurusha. Ariko siko bamaze gushika ku byo wushitseko. Nuko Imana mu buntu bwayo ariyo yahagushikanye. Ati nimwe bishika ko ntimuze mwibagire. Bafati ngo nongo nabirazwe n'abavyeyi. Twebwe umuryango wacu wamye ukomeye yewe hari abari bakomeye bashika ahantu biraparangana vyose birahera. Ejo numvise abantu bariko baganira ku bantu baraho, umwe aravuga ngo sha ngurazi bari abantu iwacu hariya mu ntari iwacu ngo bari bakomeye, ngo papa wabo niwe yari uwa mbere yatunze imodoka mu ntari iwacu. Bakavuga rero ukungene bari bakomeye, bakavuga ukungene vyari bimeze. Papa wabo atangura kugwara, inzu zose atangura kugurisha kugeza igihe asigaranye inzu abamo. Imiduga muca mumva yuko niyo ya mbere itangura kugenda. Hagera ahantu atangura gusaba imfashanyo ku bandi bantu, kugeza igihe abana rero bahagurutse bagatangura kwereka papa wabo yuko ataco arico ataca amaze, kuko ntabwo agifise vya bindi. Papa wabo agiye na ya yindi yari isigaye ngo nayo baca barayishira ku isoko. Ibintu birahinduka ntuze. Rero nimba hari ivyo washitseko, Imana avuga ngo wame wibuka ni kubwanje, ni jewe nabigushikanyeko. Ico ufise ni kubw'Imana, niyo yakigushikanyeko. Yesu ahabwe icubahiro. Amen. Kwibagira yuko Imana yadushikanye kuvyo tumaze gushikako vyose, ubwo nubwibone. Niyo mpamvu umuntu aca atangura kumva yuko ari hejuru y'abandi, akibaza yuko niwe yavyishikanyeko. Ariko kandi ni Imana yashikanye umuntu wese kuvyo amaze gushikako. Iki ni kimwe, ariko kandi naho wowe uri kuraca mu bihe bitoroshe, umenye yuko muri kumwe n'Imana muri ivyo bihe. Yewe umenye yuko hariho manu ku buzima bwawe kugeza igihe uzobivamo. Umenye yuko hazokwama hariho amazi ava mu gitandara mu buzima bwawe kugeza igihe uzovira aho hantu, kuko iryo ni isezerano ryiwe yarabivuze. Ariko arashaka yuko umenya yuko ndi kumwe nayo, niyo ndepanda nayo, ntabwo ndepanda kuri jewe. Rero ibi biratwereka yuko ivyo umuntu afise vyose nta na kimwe kwiratako. Oksiko ngenda vuba shaka yuko turabira hamwe aya majambo ari muri Danieli igice cya 22 igice cya 2 umurongo wa 21 n'uwa 22. Muri Danieli igice cya 2 umurongo wa 21 n'uwa 22, muravye neza aya majambo. Uyu ni Danieli ariko aravuga aya majambo nyuma yo gusenga Imana ikamuhishurira indoto Nebukadineza yarose, hanyuma arazibagirwa, acashaka kwica abandi bantu bose kuko bananiwe kumubwira indoto yarose ngo bace banamubwira ico zisobanura. Niyo Danieli amaze gusenga ari kumwe n'abagenzi biwe Meshaki, Shadraka na Abednego, Imana irabahishurira ibi bintu. Danieli rero acatangura kuvuga aya majambo avuga ngo niyo ihindura ibihe, niyo ihindura ibihe iminsi, niyo ihindura abami, niyo ikura abami bamwe igashiraho abandi, niyo itanga ubwenge ku banyabwenge, igaha ubumenyi abaciwe ubwenge. Nyene muravyumva nivyo nyene siko 22 vyakwamye. Nca gusoma rero ivyo nsoma kuri 22 nahone abandanya avuga kuri iki kintu. Niha amaso ababona neza. 22 aravuga ngo niyo ihishura ivyo amabanga ahishijwe kure cyane, niyo izi ibiri mu mwijima kandi umuco ukabana nayo. Ihishura, reka ndakubwire aya madekuverte yose abantu bashika ko
abantu bari bakwiye kumenya yuko ubwo bwenge bw'ivyo bamaze gutahura, ivyo bamaze kumenya by'amabanga yuko ari Imana igira gute ibitanga. Yesu ashimwe cyane, amen. Ibi rero vyama bitwibutsa yuko ico turico, ico tumaze gushikako ni ubuntu bw'Imana, ni Imana yonyene. Imigani 22 umurongo wa 2 uri hafi y'umurongo. Uyu murongo uvuga ngo ico abatunzi n'abakene basangiye ni iki kimwe, nuko bose baremwe n'Imana. Donc nta muntu numwe yigira umutunzi, nta n'umuntu numwe yigira umukene. Nimba twizera icyo ijambo ry'Imana rivuga, nta numwe yigira umutunzi, nta numwe yigira umukene. Nimba ntunze, nuko Imana yashimye yuko ntunga. Nuko nkenye, Imana yashimye yuko nkena. Iki kintu ntabwo tucumva kuko nta numwe abashaka gukena, yewe turakavyanga. Ariko kandi reka ndakubwire, uri kurasoma mu isezerano rishasha bavuga ngo nta mukene yari arimo, suko bose bari batunze, nuko abari batunze ukungene bari babaye mu buryo bubayabaye barashoboraga gufasha abo biboneka yuko ari cyo batarashikako, kugira ngo bakuvre ubukene bwabo mu buryo bose bashoboraga kubaho baguwe neza, atana kimwe umuntu akenye. Yesu ashimwe cyane. Iki ni ikintu gikomeye cyerekana yuko iyo wahari uwundi akaba ahari, no kugira ngo habeho iyo balance. Umwe ntaboneke yuko ari wo hejuru undi wo hasi, ahubwo umwe wese aboneke yuko ashobora kugenda ari nico amariye mugenzi we, kugira ngo bashobore kubona ivyiza vy'Imana. Iki rero kikaduha kumenya yuko n'ubuntu bw'Imana, icyo ufise, icyo ushoboye, ari ubwenge, ari inkomezi, ari position runaka mu gihugu cyangwa muri entreprise urimo, ikibanza icyo ari cyo cyose wowe urimo, umenye yuko ni Imana. Ndimo kwiyumvira kuri iki kintu ngo ikuraho abami ikazana abandi. Iki cyari igihe Nebukadineza cyangwa ubwami bw'Abakarudayo bari bumaze gukuraho ubwami bw'Abasiriya, bumaze kubukuraho, bo bagatangura kuganza. Bo bakibaza yuko ni twebwe dukomeye, ni twebwe twishikanya aha ngaha, ni inkomezi zacu. Mu gihe Imana ivuga ati oya, ni jewe nabihinduye. Ejo barabasiriya bariko baratwara, uno munsi s'Abasiriya, uno munsi n'Abakarudaya. Mwitege yuko ejo hazoba ubundi bwami buza gutwara mwebwe Abakarudaya mwavuyeho. Si mwebwe mu bishinga, ni jewe Imana ibishinga. Iki kintu kiduwe kumenya yuko ico turico, ico dufise cyose n'ubuntu bwayo, ntabwo ari twebwe, ntaco nishikanye ko, naho biboneka yuko ari cyo namaze gushikako, naho ego mfise uburenganzira bwo gucelebra, ariko ndacelebra mfise guca bugufi kumenya yuko ivyo ndiko ndacelebra nuko Imana yemeye yuko ndabishikako, si jewe. Yesu ashimwe cyane, amen, haleluya. Mvuge kuri aka kantu rero kakabiri, ubwibone rero, nk'uko kuntu umuntu yiyizigira we adashaka kwizigira Imana, siko? Okay, mwamaze kumva yuko icyo umuntu afise cyose, icyo umuntu amaze gushikako cyose, nimba ari ubwenge, nimba ari ubutunzi, nimba ari position runaka hari, ibi vyose ni Imana ibikora. Yo yabidukoreye. Nshaka yuko turaba rero ni gari umuntu agaragara yuko hari ubwibone. Nkuko nabivuze yuko ubwibone nuko kuntu umuntu ataba dependa n'Imana, agashaka kudependa nawe, akiyizigira we, akumva yuko niwe yabikoze, niwe yabishitseko, niwe kwa kundi. Nkuko nabivuze, umuntu akumva yuko ni jewe, ni jewe maze kubikora, ni jewe maze kubishikako, jewe zikaba nyinshi cyane kurusha ikindi kintu cyose. Aha rero nshaka yuko tubona utu turoro tubiri, siko? Akaroro ka mbere n'akaroro kari muri Yesaya no muri Ezekiyeli. Yesaya igice cya 14 umurongo wa 13 n'uwa 14. Okay, bamaze kumbwira yuko iyo mirongo itari hafi. Yesaya igice cya 14
umurongo wa 13 n'uwa 14 haravuga ngo wari waribariye mu mutima uti nzoduga nje mu ijuru nkuze intebe yanje y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana kandi nzovyagira ku musozi w'ikoraniro mu ruhande rw'impera yo mu buraruko uti nzoduga ndenge aho ibicu bigarukira nzoba nk'iyisumba vyose. Ezekiel 28 umurongo wa 10 umurongo wa kabiri umurongo Nchensimba wa 13 kugeza kuri 15 uravuga ngo umurongo wa kabiri riti mwana w'umuntu barira Segaba w'Itiro uti uku niko umwami uhoraho avuze umutima wawe ko wishize hejuru kandi ukavuga ngo uri Imana ngo uvyagiye ku ntebe y'Imana hagati mu kiyaga yamara uri umuntu buntu nturi Imana naho mu mutima wawe wigereranya nayo. Umurongo wa 13 kugeza kuri 15 avuga ngo wari muri Edeni mu itongo ry'Imana wisakaye utubuyenge twose tw'igiciro kinini twitwa Edomu, Pitida, Yaharomu, Tarushishi, Sohamu, Yasipi, Safiro, Nofekina, Bareketi hamwe n'izahabu. Ubuhinga bwo kubaza ingoma n'imyironge bwari wawe. Vyari vyarateguwe umunsi waremwako. Wari umukerubi usizwe amavuta ushanje amababa kandi nagushizeho uba ku musozi wera w'Imana wagendagenda hagati y'amabuye yaka umuriro. Waragahore mu ngeso zawe zose uhereye umunsi waremewe ko gushitsa igihe ibigabitanyo vyakubonetseko. Imana dufashe cyane. Iyi mirongo dusomye, iyi mirongo yose nsomye kesa so muri Yesaya no ngaha ubundi bwari ubuvugishwa cyangwa guhishura kw'Imana igihe Yesaya na Ezekiel bashoboye kubona ukugwa kwa Satani. Ariko nshaka yuko mubona iki kintu. Aha muri Ezekiel haravuga ukungene Satani wafata tumwita Satani bisobanura umurwanizi, ariko mbere yaho ngaho yitwaga Lucifer yari mwiza, yari umumarayika w'umukerubi, yari yuzuye ubwiza. Muzokumva kenshi yo abantu bavuga kuvyerekeye guhimbaza no gutazira baramuasosia n'ico gikogwa, bavuga ngo niwe yari umukerubi yarajejwe guhagararira louange na adoration. Niwe yari umukerubi yazanaga yakiraga amashimwe y'abandi bamarayika akayashikiriza Imana. Ivyo vyamuhesheje ubwiza bimuha kuba igitangaza kurusha abandi bamarayika bose. Hama avuga ngo ivyo vyabaye gutyo kugeza igihe ikibi cyabonekeye mu mutima wawe. Ico kibi cyabonetse mu mutima wiwe vyagenze gute? Ijambo ry'Imana rabitubwira neza yuko aho ico kibi cyatangiye kuboneka nuko yumvaga yuko ndi mwiza, ndi gitangaza, amashimwe yose ni jewe ndayakolekta nkayazana imbere y'Imana. Kubera iki jewe ntoba nk'iyisumba vyose? Kubera iki na jewe ntohimbazwa? Kubera iki na jewe ntoshimwa? Kubera iki na jewe ntokomerwa amashi? Kubera iki na jewe ntopfukamirwa? Kubera iki na jewe ntotegeka bakavyumva? Kubera iki na jewe ntobuwa mbere? Atangura kwiyumvira muri we kugeza avuga ati ngo reka nduze intebe yanje, ndayiduze irenga ibicu, irenga inyenyeri zose, ndayiduze irenga abamarayika bose, hama nshike aho nanje mba nk'iyisumba vyose. Nanje shika ahantu mba nk'iyisumba vyose. Reka ndakubwira iki kintu. Urabona ico cifuzo ca Satani cyo kwifuza kuba nk'iyisumba vyose, kuko iyikwiriye gusengwa ni iyisumba vyose, nico cifuzo ciwe kugeza uno munsi. Aracari ko ararondera gusengwa. Ivyo vyatumye akoroka, vyatumye agwa. Ariko nshaka kubereka
ukungene ubwibone ni uko kuntu yumva yuko najewe ndi mwiza ndi gitangaza uburyo naremwe n'ubwahatari ubwiza bwanje busuba ubw'abandi bose kubera iki rero jewe nto kwakira ivyisumba vyose iri kwirakira nayo kubera iki najewe ntobwibwa ngo mwaramutse nyakubahwa kuko nkuko babivuga abaraho ngo biragira gute biravyibusha umuntu akumva yuko najewe kubera iki jewe Imana dufashe cyane naho icaremwe n'Imana icaremwe c'ubwiza cyahawe kuba igihambaye kurusha ibindi vyaremwe vyose gitanguye kwiyumvira yuko najewe ndashobora kuba nk'Imana. Akaroro kandi ishaka yuko dufatirako kari muri Danieli igice cya 4. Nababwiye yuko nari maze iminsi ndiko ndavuga ku vyerekeye ubwibone no plutôt ibikomere nka kimwe mu bibuza umuntu kubaho ubuzima bwiyeguriye Imana. Ariko mbere yaho nari natanguye kuvuga ku gitabo ca Danieli, narahejeje igice cya 3, uno munsi shaka tuje mu gice cya 4. Muri Danieli igice cya 4 usome gato ya ku murongo wa 30, turaza guhagarara cyane kuri iki gitabo cha Danieli igice cya 4. Umurongo wa 30 uravuga ngo umwami aravuga ati mbega aha si Babuloni hahambaye aho niyubakiye ngo habe umurwa wanje niberako ndahu ko binchanze nanje nkabacanganyikiwe rero. Umwami aravuga ati mbega aha si Babuloni hahambaye aho niyubakiye ngo habe umurwa wanje niberako ndahubakishije inkomezi z'ububasha bwanje ngo hatere igitinyiro canje icubahiro. Okay, nja kuri iki gice cyacu nshaka ndabahe igicapo gatoya kibiriko biraba ngaha. Mbere y'ubwami bw'abakarudaya, mbere y'ubwami bw'abanyababuloni, abanyababuloni nibo bakarudaya, mbere y'ubwami bw'abakarudaya hariho ubundi bwami bwaganzaga isi, bwari ubwami bw'Abashuri, les Assyriens. Ubwami bw'Abassyriens bwari ubwami bukomeye cyane, bwashoboye kuganza ibihugu byinshi. Muri ivyo bihugu na Isirayeli yarashikiriwe. Uzosanga uri kurasoma mu bitabo surtout igitabo cha Yesaya naho nyene biravugwa, no mu gitabo c'abami no mu gitabo c'ingoma, ukungene umwami w'Ashuri yashobora gutera igihugu yanesheje, agaca afata abagabo bose bo muri ico gihugu agaca bimurira mu kindi gihugu yanesheje, agaca afata abandi bagabo bo muri kiriya gihugu kindi yanesheje akabazana muri iki gihugu kindi yanesheje, komsa aca intege ibihugu yagiye anesha mu buryo abantu batashoboraga gusubira kandi kwishira hamwe ngo bamurwanye ngo birevolte kuri we. Uyu mwami yarakoze ibintu bikomeye, akica abantu, akagirira nabi abantu benshi mu buryo butandukanye, kugeza igihe yateye i Yerusalemu mu gihe cya Ezekiya, umwami Ezekiya. Uyu mugabo bimunanira kwinjira i Yerusalemu. Rimwe amaze kuzitira Yerusalemu yose, Yerusalemu idafise ukungene yikura muri ako kaga, umwami wa Egiputa arahaguruka araza kumutera, acava ngaho arasubira inyuma aja kwitegura kugira ngo atere umwami wa Egiputa. Ateye umwami wa Egiputa akamunesha, asubira kandi Yerusalemu. Hanyuma agezeyo atangwa kubwira abi Yerusalemu na Ezekiya bati umviriza, ntimwihende kuko nta mana nimwe mu mahanga yose nanesheje yigeze irokora abantu bayo amaboko yanje cyangwa amaboko y'abasogokuruza, ngo rero niyo mana mwizigiye ntaco izokora. Ezekiya afata icete bandikiwe akijana imbere y'Imana, ahamagara Yesaya bati ngo mfashe urabe ibintu, bararirira Imana. Hanyuma ni ati umviriza, hora rero ndakwereke. Ijoro rimwe abasoda 181
ibihumbi 181 181,000 bo mu gisirikare cy'aba-assyrian cy'abanyashuri bose bapfa ijoro rimwe. Bibiri ivuga neza ngo Imana irungika umumarayika wayo, masakre y'ijoro rimwe. Umwami Benihadadi arahaguruka azinga utwiwe asubira iwabo. Asubiye iwe, iyo esheke ituma abana biwe birevolta, baramwiyicira. Uko niko mu nyuma ubwami bw'abanyegiputa no plutôt bw'abashuri bwavuyeho, ariko kugira ngo ubwami bw'abakarudaya bushobore gushikaho bushitse, naho ntivyapfuye kuzuko. Iki nico kintu uyu mugabo Nebukadineza atigeze yibuka, kuko bose bari faible ugereranyije n'inkomezi z'abashuri. Mu buryo Nebukadineza yarinze guhaguruka akaja kurondera ibindi bihugu asaba kugira ngo biyunge bashobore kunesha abashuri. Okay? Mu buryo no mu gitabo cya Yesaya biravugwa uko ngene Nebukadineza yagiye kwa Hezekiya arungika, siwe yagiye, yarungitseyo abantu baragenda baraganira nawe, baramubaza ibibazo, arabereka ibigwanisho afise, akabereka ahantu hose. Ibi byose abikoreshwa no kugira ngo arondere inkomezi zivuye hirya no hino zimushoboze kunesha abashuri. Kandi barabishitse ko banesha abashuri, ariko ntabwo ari abakarudayo banesheje abashuri. Uri kuraraba urabona yuko hari inkomezi z'ayandi mahanga zagiye hamwe n'abakarudayo kugira ngo bikunde abashuri bashobore gutakaza ubwami bwabo. Imana niyo ishinga abami ikabakuraho ikazana abandi. Iki ni ikintu gikomeye. Uyu mugabo ntiyigeze avyumva, ntiyigeze abitahura, ntiyigeze abiha agaciro, kugeza igihe rero nawe nyene yatangura kugenda anesha ibihugu, kugeza igihe yashitse no kuri Yerusalemu arayinesha, afata abantu abajana kubinyagano. Ibitwara bibonye mu gice cya mbere, cya kabiri n'icya gatatu. Shaka yuko mubone iki kintu nga muri iki gice cya kane. Rero muri context y'iki gice cya kane, muri iki gice cya kane uyu mugabo yaryamye ijoro rimwe ararota. Mu nzozi yarose arota abona igiti kinini, icyo giti kigenda gikura kiba kinini cyane, ngo kugeza aho ubushorishori bwacu bwashitse ku ijuru, ngo icyo giti cyashoboraga kwabrita ibikoko vyo mu ishamba, inyoni zo mu kirere zikaza zikarika. Icyo giti kikama ivyamwa bigatunga ibindi bihugu, yerekana ubukomezi bw'icyo giti. Hama ngo agiye kumva ngo abona umumarayika araje aravuze ngo umviriza, mwabamarayika bandi mwe nimuze muciki giti, hama muce mugita hariya, ivyo vyose bigihungirako bikiveko, hama igishitsi cyacu mukibohe n'iminyororo kugeza ava ngo ibihe ndwi, imyaka ndwi. Ngo ico giti kizomara mu ishamba iyo myaka ndwi kirisha nk'ibikoko, urume rugitonda. Aravuga umugabo avyutse arazazanirwa, atangura guhamagara abantu b'abafumu biwe n'abandi yibazaga gukora abanyabwenge bazi gusobanura inyenyeri n'ibiki. Araza arababwira inzozi yarose, ariko biranka, babura insobanuro. Mu nyuma avati sha haro Belteshazar, uyu nguyu ni Daniyeli, ni izina bari bamwise ryabo, mumuhamagare, uyu mutipe arashobora gusobanura izi nzozi kuko muri we harimo impemu y'Imana nzima. Daniyeli ahashitse aramubwira ivyo yarose. Daniyeli atangura yo kumusobanurira ivyo yarose. Mu vyo yarose Daniyeli aramubwira ati umviriza, ibi bintu no kwifuje yuko bibera abansi bawe apana wewe, ariko shaka yuko ubibona muri ubu buryo. Imana niyo yaguhaye ubwami ufise, niyo yagushize kuri iyo position uriko. Ivyo wabonye uri umuntu akomeye, nuko ubwami bwawe bwakuze bushika ahantu hose, urateye ubwoba, kandi abantu baguhungira ko bagushaka ko imfashanyo. Aramubwira kuvyerekeye ubwami bwe bukomeye, avati ngo rero ngo Imana yamaze gutegeka yuko uza gucibwa imyaka ndwi, uzotabwa uje kuba mu ishamba n'ibikoko ubane navyo imyaka ndwi. Nyuma y'imyaka ndwi wamaze gutahura yuko ni Imana ikura umuntu hasi ikamugira uhambaye, Imana izosubira kandi ikugirire neza.
hari akandi kantu ntavuze mu byo Nebukadineza yashitse ko byose Imana yagiye ibivuga ko ivuga ngo nzohagurutsa Nebukadineza umusavyi wanje kugira ngo ashitse ubugombe bwanje. Mu yindi vugo no kugenda akonkerisa amahanga, agenda anesha amahanga, Imana niyo yari ibirimo, niyo yatumaga anesha kuko c'était la volonté de Dieu yuko bakarudaya bagenda banesha. Ibi ngibi kumbure umengo mu gice cya gatatu nawe bivuze ko ubwami buzogenda bugira gute buva ko buhinduranya n'ubundi siko. Nebukadineza muri iki gihe Daniel acamugira inama batumviriza rero ca bugufi tangura gukora ivyiza, reka kugirira n'aba bantu. Iyo position urimo Imana icubahiro, kora ivy'Imana igomba kuko iriko, kuko ni Imana yemeye uko yijako. Atari uko nguko ibi bintu wabonye nta kabuza bizogushikako. Nyuma y'amezi 12 amaze kuronka insobanuro y'ivyabaye, Nebukadineza rero asohoka mu nzu yiwe, nimba yari kuri Baza, atangura kwihweza igisagara ciwe, atangura kuraba ivyo amaze kubaka, ivyo amaze gushikako, ukunge n'abantu baza bakamupfukamira, bakamwunamira, bakamuha icubahiro. Yumva yuko ari uhambaye. Nico gihe yavuza aya majambo ngo iyi ni Babuloni niyubakiye kugira ngo itere igitinyiro. Ibi bintu rero bica bicangana ukunge n'umuntu abivuga, okay? Par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Mu Kirundi bakoresheje akajambo kavuga ngo hateri igitinyiro canje icubahiro. Hateri igitinyiro canje icubahiro. Yumva yuko ni jewe nduwa hatari, ndakomeye. Ibi rero nivyo Imana yashakaga yuko amenya hakiri kare yuko yewe ivyo umaze gushika ko si wewe, ni jewe Imana. Ubwo bukuru bwawe ni jewe Imana, ubwo butunzi bwawe ni jewe Imana, ubwo bwenge bwawe ni jewe Imana, izo ngomezi ufise mu gisirikare ni jewe Imana. Ntabwo ari wowe nakuyeho, si mwebwe mwakuyeho Abashuri, ni jewe nabakuyeho, nabashize ko mwebwe, si wewe. Ivyo umaze gushika ko si wewe, ni jewe Imana nabigushikanye ko. Ariko biranka jewe Nebukadineza, jewe naka, jewe murazi uwo ndiwe jewe. Ibi rero yibagiye byari bifise icyo bikora. Aha nshaka yuko turabira hamwe izi ngaruka. Icya kabiri ni ingaruka. Icya mbere kubera ko umuntu akwiye kudepanda n'Imana. Icya kabiri ingaruka ziri mu bwibone igihe umuntu adashaka kudepanda n'Imana. Naha ngaha umuntu akwiye kumenya yuko umuntu atangura kwishira we mu kibanza cyuko ashirwa hejuru, aboneka yuko ari uhambaye, akaboneka yuko ari ukomeye, akaboneka yuko ari wakwiriye icyo cubahiro, no kuboneka yuko ari uwahatari mu maso y'abantu. Ibi rero bituma umuntu yewe akora ibishoboka byose kugira ngo bamumenye. Umuntu agakora ibishoboka byose kugira ngo aboneke, kugira ngo agaragare, nawe abe uw'imbere, nawe aboneke yuko ari umuntu wahatari. Rimwe twari turi aho ngaho, yari formation y'abakozi b'Imana iri kuri bino. Ofati jewe nari nagize iyo formation mu Buganda, ino abayitugirishije badusaba tuyorganize kugira ngo bagire nino abantu bino benshi bashobora guprofita. Haci imyaka myinshi. Muri ico gihe iyo formation iri kwiraba, hari umutipe, uwo mutipe yari umupastori, nta nubwo yaza aje kwiga, yaraza juste akaguma aganiriza abo bigisha, abo bashitsi bari bavuye hanze, akaguma amarana umwanya nabo, natwe akaza akatuganiriza gatoya. Ikindi gihe akagenda akaganiriza ko hari umukobwa yari aho yari yakunze, yari nawe nyene mu bariko borganiza ivyo bikorwa. Hama bikaba ari ivyo, biba ari ivyo. Hanyuma rimwe turi kumwe gutya, ibikorwa byose vyaheze ku mugoroba, tugira dutahe, agaca afata telefone
amva akaganira cyane akaganira ngo avuga tumva yuko ariko araganira n'umuntu kandi kumva yuko ari umuntu akomeye hanyuma ahejeje agaca agaruka akazavuga ngo nari ndiko ndaganira na Mutama sha nari ndiko ndaganira na Mutama muravyumva iryo zina rya Mutama yari mu ma 2004 2005 murumva uwo yari ariko aravuga muravyumva ndiko ndaganira na Mutama sha umva rero nkari ancanja ku ruhande kandi yavugaga tumwumva hari ancanja ku ruhande kugira ngo ntimunderanje nanje mubone yuko nganira na Mutama nanje mubone yuko nzinanye na Mutama nanje nduwa hatari naho ntari muri organisation y'ibi bikorwa muri ko murakora nduwa hatari nganira na Mutama jewe direct telefone tuca tuganira directement abo bantu biragoye cyane ukunge n'umuntu abana n'umuntu w'ubwibone kuko ubwibone buraza bukonona imigenderanire hagati y'umuntu n'undi yewe aba bantu nibazi gusaba imbabazi umuntu w'ubwibone ntashobora gusaba imbabazi kuko iminsi yose yumva yuko afise raison ni jewe mfise ukuri nibazi gusaba imbabazi abantu b'ubwibone nibazi no bibira n'abagora no gutanga imbabazi kwa bati no ilfo yuko ukubitika kwanza niyo nza kumenya yuko ego me nawe wakozwe ko nivyo wankoreye aba bantu ntibahanurwa ntushobora kubabwira ikintu ikosa bakoze ngo bemere yuko bakoze ikosa ndaza abantu baraho aba bantu baravukana n'abantu babanye igihe kirekire bari hamwe bakorera ibintu hamwe kugeza igihe umwe yakoreye ubundi ikosa hama aba bantu babiri kibi kibazo umwe atavuga ati bon wakorewe ikosa nawe yifashe ukutariko mukosa yakozwe na mugenzi wiwe bibi kibazo uri kurabumviriza ukumva ukungene uyafise ikosa akuye gusaba imbabazi mu ruhande rwiwe ngo yongaya abanze kwanza azerwe ansaba imbabazi undi nawe uko nyene aya ntaco je namukoreye ahubwo niwe yabitanguye ilfo yuko nawe azansaba imbabazi ukabona abantu baratandukana aba bantu baravukana kugeza igihe bataba bakivugana kugeza igihe umwe avuga ngo nigihe nzopfa ntuzoze no kumpamba ukazoza kumpamba mu muzimu wanje ngo uzovuka ukurumva ivyo bintu ubwibone murabitwenga ariko reka ndakubwire kumbure nturashika muri ugo rugezo ariko ubwibone umuntu akumva yuko atoca bugufi ngo asabe imbabazi ubwo bwibone nyene nibwo butuma umuntu atashobora no kubabarira Imana dufashe cyane nivyo biteye ibibazo mu ngo z'abantu habuze abaca bugufi n'abemera amakosa kugira ngo urugo rugende neza amadivorce mu isi umwe wese arihagarara ko hari ico nshoboye hari ico ndico kubera ko ushaka kunkandagira ko umviriza ubwo n'ubwibone kandi rero ubwibone atari ko gusa butuma abantu begera kure ariko kandi iyo abibonye babaye babiri hoho n'umuriro waka Imana dufashe cyane ikindi kibazo nabonye kenshi gikomeye nuko abibone ntibigera baserva ntibigera bakora keretse bakoreshejwe n'inyungu zabo inyungu zo kuboneka inyungu zo kujya imbere inyungu zo gukomerwa amashi abibone ntibyumvikana gute yewe arashobora no kwerekana yuko ariko araserva kugeza umunsi ivyo ariko arakora abona yuko vyafashe igihe mutaramukomera amashi mutaramuha ikibanza ashaka kujako mutaramukorera vya bindi ashaka niyo muzomenya yuko yabirambiwe ivyo vy'iwanyu agiye kuronderera ahandi ubwibone ntakora Yesu yarabivuze muri Matayo igice ca 6:2 avuga ngo umviriza impamvu bakoreshwa ivyo bakora ni kubw'impamvu ziki impamvu zo kugira ngo bashimwe n'abantu baboneke imbere y'abantu yuko urabatari ati ibihembo vyabo babironse nivyo nyene ubwibone umuntu akarondera kwiyerekana ubwibone bukazana gusuzugura mu migani 17 umurongo wa 5
aka kantu karanyishe cyane. Murabona uriya murongo navuze uvuga ngo icyo umutunzi n'umukene basangiye nuko bose baremwe n'Imana. Muri iki gice cya 17 ho akavuga ukungene ngo usuzuguye umukene aba asuzuguye Imana yamuremye. Yari mu 2002 twavuye no turi abantu bane, ekipe y'abantu bane tugiye mu Rwanda, no plutôt muri Kongo Bukavu. Muri urwo rugendo twagiyemo twari tugiye kuvuga ubutumwa, abapastori batatu, jewe nari ndi mutoya muri bo. Muri uwo mwaka turagenda twaserva mu maeglise atandukanye y'i Bukavu. Babiri bashoboye gushikira mu nzu imwe. Donc twebwe babiri dushikira, jewe n'undi dushikira mu nzu imwe, n'abandi babiri bashikira mu yindi nzu. Rero aba bantu bari biteguye ukungene batwakira n'amaeglise tuzoja kuvugamo ubutumwa, barabitegura neza. Turagenda dushikayo, turakora, abantu batwakira bakaba bazi yuko umunsi runaka ntituzofungura aho twashikiye, hari indi famiye yatwiteguriye, tukagenda bakatwakira tugasangira. Abantu baratwakira mu buryo budasanzwe. Sasa rimwe umupastori waho hantu aratubwira ati hariho uwundi mudamu nawe nyene yasavye yuko yobakira. Ubwo amasaha yo kumugoroba nyuma yo kuvuga ubutumwa n'abandi turahura tuja kuri uwo mudamu. Tuhageze umudamu yateguye ubugari n'indagara za bucucu. Twese turakaravye, turafunguye, duhejeje. Umwe mu bari barongoye uwo mugwi wacu, umupastori nyene yararongoye uwo mugwi wacu, acarasenga sabira uwo mwana, uwo mudamu umugisha, yari umudamu w'umufakazi, amusabira umugisha. Umva uwo rero niwe jewe twabanaga hamwe mu nzu imwe aho twashikiye. Dusohotse tugiye dushitse ahantu twashikiye, avuga ngo ure naye ana invite tuba tubugari na ndagala. Yo ntababwije ukuri. Abantu badutumiraga mu nzu zabo bari abantu bakomakomeye, ukumva ngo uyu n'umuntu n'umudamu w'umuguverneur wa Bukavu adutumiyiwe, muca mwimvira ukungena twakira. Numva mbaye shoke nico kintu. Uyu mumama icubahiro ciwe, umunezero wiwe nukungene yakiriye abakozi b'Imana babashitsi bavuye mu kindi gihugu. Ariko twebwe tugasuzugura ivyo yaduteguriye kuko bidahwanye na vya bindi turya turi hahandi. Ijambo ry'Imana rivuga neza, riri clair. Usuzuguye umukene usuzuguye uwamuremye. Ubwibone nubwo nta bundi. Igikomeye nuko uyu mupastori rimwe yigeze kumbwira ngo umviriza rero ndakubwira iki kintu. Nguze wihweze ivyo nkora vyose. Ikintu uzobona nakoze nabi ntuzugikore, ariko ivyo nkora neza uzubikore. Muca mumva yuko iryo ryabaye isomo. Ntihari ico nabonye yuko wakoze nabi. Ikibabaje nuko ntabimubwiye aho nyene. Ariko iki ni kibazo kiri mu bwibone. Ibi rero binafise ingaruka kubera yuko iyo umuntu afise ubwibone icyo amaze gushika ko cyose, kuko azi yuko ari we yacishikanye ko, aranarwana cyane kugira ngo icyo kintu akigumane, kuko akoresha inkomezi nyinshi, akoresha ubwenge bwinshi, akoresha amayeri menshi, akora ibishoboka vyose kugira ngo ashike kuri icyo kintu, kugira ngo ashobore kuzigama icyo kintu yagize gute yashitse ko. Ibi bikaba n'ikindi kibazo. Ubwibone butuma abantu bazana, nabivuze yuko butuma abantu babahunga, abantu badashobora kugira ubucuti nyabwo, ariko kandi biranakwega abagenzi b'indyarya, abagenzi baprofita, abagenzi barondera inyungu kuri uwo muntu, ko barazi yuko nibamuhendahenda bamuhendesheje icyo ashaka cyo kumwereka yuko ari uwahatari, baraza kumukuramo icyo bamushakako. Umuntu ntagira abagenzi bazima, agira abagenzi badashobora kugira icyo bamubwiye, ntagira abagenzi bashobora kumuhanura, agira abagenzi bamuprofita, abagenzi b'indyarya. Imana dufashe cyane. Ikindi nuko Imana irwanya
ubwibone, irwanya abibone. Banshira ku uyu murongo wa Petero wa mbere, icyete cya mbere Petero yanditse igice cya 5 umurongo wa 5. Nshaka yuko murabu uyu murongo ngo nuko nyene namwebwe bakiri batoya urwaruka ngo mucire bugufi abakuze, mucire bugufi abakuze, ngo kandi mu migenderanire yanyu. Ahangaha avuye ku bakiri bato gusa, agiye kuri bose. Mu migenderanire yanyu muce bugufi, muciranire bugufi, kuko Imana irwanya abibone, ariko Imana ikagirira ubuntu abaciye bugufi. Shaka yuko muraba aka kantu. Igihe imipaka Uburundi n'u Rwanda yari kiri nyabagendwa, icyo gihe nari mvuye mu Rwanda ndimo kuza, ufata imodoka nari ndimo yashitse ku Kanyaru, hari izindi zamaze gushikayo mbere, mu buryo nizo mu Buganda, hari iyo mu Buganda yari yamaze gushika. Muca muvuye ko abantu bari benshi cyane, rero tubaoblige gutonda, tuja gutonda ku murongo turi benshi cyane, kandi umuntu yatwakira yari umwe gusa. Hariho bari bamaze gushika mbere, bariko barabaservi n'abandi bakirindiriye. Muri uwo mwanya haca haza ubundi ku yindi dirisha, aca asaba yuko hagira abantu baza ku murongo iwe nawe kugira ngo byihute. Sasa abakiri batoya bashoboye baca basimbira kuri uriya murongo mushasha baje imbere, aloke abo rero twari tuvanye mu modoka, twari turi inyuma y'abandi bose. Naje we nagiye kuri uwo murongo nisanga ndi mu bimbere kameme, sinkahandi narindi. Rero ikibazo cyaje kuba nuko hari undi mudamu nawe we yarari ngaho kuva mbere hose. Uwo mudamu yarari kuri uriya murongo ari mu bimbere nyene bagira atari kure. Hama hageze yuko batangura kutwakira, wa mudamu acazana pasiporo yiwe. Ku idirisha hari umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi mwiza w'inzobe, yambaye neza n'amayekutere ku matwi, aho yayakuyeho kubera yuko ari imbere y'abari bakora kuri immigration. Ari aho ngaho uriya mukobwa aramwumva ati, aca asunika pasiporo uriya mudamu ayishira ku ruhande, ni jewe ndi imbere yawe. Uriya mudamu avuga ati, mwebwe muje ubunyene, twebwe twari ngaha haciye umwanya muremure, gute mwebwe mushobora kuba bimbere, twebwe twari turi ngaha tukaba binyuma? Kibi kibazo ngo nakazi kawe, iyo wari kuba ushoboye wari kwiruka cyane ugashika ngaha imbere yanje, ni jewe ntashitse mbere, rero ntabwo ndakurekura. Ibinduru abantu bose batavuga ati wamureke, ndamurekere kubera iki? Ibinduru. Muri uwo mwanya wa undi aserva aca afata ya indi ya wa undi akuze, ava ati, naho uri imbere reka basi duhere ku ufise imyaka myinshi. Ntiyamukashije, ava ati, basi naho uri imbere reka ntangurire ku ufise imyaka myinshi. Ubwo baramuserva, aca araserva uriya umukobwa nawe. Turafata inzira turagenda, umva jewe nanje nari nshikira mu mwanya mutoya, muri iriya traje uva ngaha ushika ku rundi ruhande. Ufata ku rundi ruhande hoho nakadirisha kamwe, twese turaza tukagundanira hamwe. Aho hantu rero tugundaniye, wa mukobwa aracari ko ari yavuga ngo jewe sinari kumureka, agatangura kuvuga jewe ntibanzi, jewe aravuga. Numva rero ndashishwe, kugeza aho nashishwe ndavuga ati, umviriza basi n'imiburiburi kubw'imyaka yiwe wari kubimurekera, naho wari ufise ubwo burenganzira kubw'imyaka yiwe. Ntiyasubiye kuvuga muri uwo mwanya kuko yarari imbere yanje, bien sûr yaciye abaservi aragenda. Ariko ndavani, iki ni kibazo c'ubwibone, ni kibazo c'ubwibone. Yewe naho yoba ari mukuru, ari wari mu ikosa, ndi mutoya, jewe mpamagarirwa guca bugufi, uhamagarirwa guca bugufi. Ibi ntibisobanura yuko umukuru adakwiye guca bugufi, kuko uguca bugufi ni twese. Ariko atanguye avuga ati, mwebwe mukiri batoya ubaha abakuze. Mu mategeko Imana hoho yahaye Abisirayeli bavuga ati ngo hagurukira umutama, ariko uno munsi no, ni jewe, ni ivy'uwanje, ni iki, ndakomeye, baje hariya bagira iki. Indero yarabuze mu bantu, ubwibone. Yewe reka ndakubwire, n'abantu benshi
navuze kuko ngene ingo zononekara kubera ubwibone n'abantu benshi birabananira no kubaka kubera ubwibone. Ubwibone. Imana dufashe cyane. Amen. Ijambo ry'Imana ngo iki ni kindi kintu Imana irwanya bibone. Utarabibona uvyitege. Kuko icyo Imana yavuze iragishibamira kugeza wigishita ntakubesha. Asha witege yuko uzobona Imana iri kwira kuresista, iri kwira kurwanya kuko ubwibone nkuko twabibonye nukushaka kubaho utadepanda n'Imana. Mu Migani 16 uyu murongo wa 18 haravuga ukungene ubwibone bwitangira imbere ukugwa k'umuntu. Satani aho twasomye ukugwa kwiwe kwavanye n'ukungene yishize hejuru akabashaka kugira gute, akabashaka kuba kimwe n'isumba vyose. Wa murongo wacu wo muri Daniel gice cya 4 umurongo wa 31 tugeze kuri 33 hava ngo iryo jambo umwami akirivuga mu kanwa haza ijwi rivuye mu ijuru riti yewe mwami Nebukadineza ni wowe ubarigwa ubwami ubukuwemo urirukanywe mu bantu ubane n'ibikoko byo mu ishamba uzorisha nk'inka kandi ibihe indwi bizogukuranirwa ko ukimeze utyo gushitsa aho uzomenyera ko yisumba vyose ariyo iganza ubwami bw'abantu ikabugabira uwo igomba wese. Maze ako kanya iryo jambo riba kuri Nebukadineza yirukanwa mu bantu asigara arisha nk'inka umubiri wiwe utondwako n'urume ruva mu kirere ugashitsa aho umushatsi wiwe wabereye ikigunda nk'amoya y'inkona n'inzara ziwe zihinduka nk'izibisiga. Imana dufashe cyane. Amen. Nanabwe igihe ibi bintu vyashitse kubera iki? Igihe Daniyeli yatangura kumva yuko ari uwahatari. Evolake Imana imushikije ko cya kindi yavuga Imana iramuresista, Imana imukuye mu cubahiro yari afise, Imana itumye abakozi biwe bamwibagira, icubahiro yahabwaga kiravaho, arirukanwa aja kuba mu ishamba yinyegeje, abaho arisha ajya ivyatsi nk'inka, abaho nk'igikoko imyaka ndwi, ari mu bihe vyo gucishwa bugufi. Kubera iki? Kuko Imana igwanya abibone. Imana dufashe cyane. Imana irwanya abibone. Aha rero aho ngiye kurangiriza ni igiki umuntu akwiye gukora, ni igiki umuntu rero ahamagariwe gukora. Siko reka njya muri ibi mvuge kuri aka kantu gatoya. Sinzi nimba abandi bagabo muri ngaha ariko mumeze, ariko uko niko jewe nsanga nabaye rimwe na rimwe. Ari igihe usanga uri mu rugo ukaraba ivyo umudamu wawe yakoze ukavuga ngo ibintu ntabwo wabikoze neza, bikaba rimwe bikaba kabiri bibaye gatatu, ntabwo biba ngo ibi bintu ntiwabikoze neza, bica biba ibi bintu ntabwo uzi kubikora neza. Sinzi abagabo muri ngaha nimba ariko mumeze, ariko ukora jewe murantera amabuye ntababesha, ibi bintu ntabwo uzi kubikora neza. Umuntu akaba ati ibi bintu ntabwo uzi kubikora neza, ntuzi kubikora neza. Hama ifa yuko ndamwereka ukungene jewe nzi kubikora neza. Nkacanja ko rero nibuka iyo sene vya bindi atazi gukora neza, jewe ngira ndamwereka uko abikora neza. Ati reka ndakwereka, urabona iri jambo, reka ndakwereka ukungene jewe ndabikora neza. Hanyuma ntanguye kubikora ndavye uwo ngiye kuvyereka ukungene nzi kubikora neza, we yamaze yigiriye kera. Si wowe uzi kubikora neza, si ushaka kubikora neza, bikore. Uku niko umwibona umugira, ntuharira nawe, kuko ushatse guharira nawe n'umuriro. Mureke. Ushaka kuboneka yuko uri hatari, bo hatari, ndarekanye nawe. Yewe nasanze ndiko ndakora ibintu nuwo narinzi uko ngenda vyereke yamaze gushibuka kera. Okay, ubwibone igishushanyo cyavyo ni guca bugufi. Siko
rero iyo mvuze guca bugufi muca mwumva yuko nimba ubwibone ariko kurondera no kudepanda na wowe, kwiyizigira wowe, kumva yuko byose ari wowe, uca wumva yuko guca bugufi ni ukumva yuko byose ari Imana. Byose nimba hari icyo mfise, hari icyo maze gushikako, ni kubw'Imana, siko? Uko niko biri. Ubu murongo uri muri ariya muri Daniel plutôt Petero, igice cya mbere cya Petero igice cya 5 umurongo wa 6 n'uwa 7 avuga ngo mwicishe bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Umurongo wa 7 w'indwi ndiko ndiga ngo kandi muyikoreza amaganya yanyu yose kubera yuko ibababaye. Iki ni cyambere, nico duhamagarirwa, nico duhimirizwa, nico dutumirirwa guca bugufi. Ariko rero reka ndakubwire, biragoye kubwira umuntu w'umwibone ngo ca bugufi ngo bikunde yuko aca bugufi. Ntibikunda. Umuntu yumva yuko ashaka intere ziwe, kumubwira ngo rekana nizo intere, ushaka intere z'Imana, ibi bintu ntibiba vyoroshe. Reka nkwereke uyu murongo uri mu Bifilipi igice cya 5 igice cya 2 umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 8. Abifilipi igice cya 2 umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 8 havuga ngo ntihagire icyo mukora mu mutima wo guhiganwa, umutima wo wikakisha iki ngo, ariko muciye bugufi ngo mubone abandi yuko babasumba, mubone abandi yuko bari nico babasumba. Ntimubone yuko ari mwebwe muri hejuru aho mushaka kwikakisha imbere y'abandi, mubone yuko hariho nico abandi bagira gute babasumba. Umurongo wa 4 ntawo. Okay, umwe wese muri mwebwe hako yo rondera inyungu ziwe, ahubwo arondera inyungu z'abagenzi biwe. Umurongo wa 5 ngo nimugire wa mutima nyene wari uri muri mwebwe nka wa wundi wari uri muri Kristo Yesu. Uwa 6 uwo mutima wari urihe? Wari uwuhe? Uwo mutima nuko naho we yari asanzwe ari Imana, yicishije bugufi, araca bugufi, abona yuko kuringanira n'Imana atari ikintu cyo kwigundirako. Hama mubandanye ndabe ku murongo wa 7 yiyambura uco cubahiro iki, afata ishusho y'umugurano, hama araca bugufi, amera kimwe natwe, amera kimwe n'abantu, agera aho anadupfira, apfa urupfu rusuzuguritse. Akafati uwo niwo wari umutima wiwe. Mu yindi vugo, iyo ndiko ndavuga kuvyerekeye guca bugufi, ndiko ndarondera akarorero, ndakarabira kuri Yesu, ndondera kugira umutima nk'uwiwe, ndondera kumera nk'uko we ameze, aho ntakirondera jewe kuboneka nk'uko nduwahatari, aho ntakirondera ku inyungu zanje gusa, ahubwo niyumvira no ku nyungu z'abandi, aho mbona yuko n'abandi hari ico bashoboye, hari ico barico, hari ico ndabakeneyeko, mu buryo ivyo nza gukora vyose nemera no kureka cya cubahiro canje kugira ngo nce bugufi, shika ahantu ubuzima bwanje buba kubw'inyungu y'abandi. Yesu ashimwe cyane. Buba kubw'inyungu y'abandi. Ariko rero kugeza aho ngaho haracariho ikibazo. Kubera iki? Mpamagariwe kugira umutima wa Yesu Kristo, ariko ntabwo wobwira umuntu w'umwibone, ntabwo ushobora kumbwira jewe Christian ngo Christian gira umutima wa wundi wari uri muri Kristo Yesu, ngo jewe nce ngira umutima wa wundi wari uri muri Kristo Yesu. Ntibikunda, ntabwo ndawiremamwo, ntabwo ndawigiramwo, ntabwo ndibuhishiremwo. Imana dufashe cyane. Amen. Icyo si ikintu umuntu yikorera. Mu Baroma ho haravuga ukungene ngo Abaroma igice cya 12 umurongo wa 3 n'uwa 4 havuga ngo ndabwira umuntu wese muri mwebwe ndabibwirijwe n'ubuntu nahawe areke kwifata uko atari, yamara yiyumvire yitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese ukwizera, nk'uko mu mubiri umwe dufise ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikagira igikorwa kimwe. Iki ni ikindi kintu gikomeye cy'uko umuntu
kugira ngo ace bugufi abona yuko ndakeneye abandi nk'uko mu mubiri tuba ingingo zitandukanye, niko jewe ntabwo nkora byose, ntabwo nikwije byose, urugingo rwose rufite icyo rumaze kubw'inyungu z'izindi ngingo. Rero siniyumvire yuko ndi uwahatari, ahubwo nemera ivy'Imana yampaye, ivy'Imana yangize cyo, ivyo bizoma guha agaciro icyo Imana yashize no mu bandi, kutumva yuko ndi uwahatari. Ikindi nuko umuntu akwiye kumenya yuko Imana niyo cubahiro ciwe, niyo mpamvu umuntu ahamagarirwa kudepanda nayo. Imufitiye umugambi mwiza, imufitiye intumbero nziza. Iyo Mana rero ifise umugambi n'intumbero nziza, irashaka yuko umenya yuko niyo inaguhesha icubahiro, niyo ishaka kuba icubahiro cawe. Igihe hari ibintu bikomeye nashitse ko, ndavuga neza yuko ni kubw'Imana, kuko hari igihe bitakara kandi narishoboye kubizigama, simbe nk'ibizigama. Rero nimba bishobora gutakara ataco nshobora kubikorera ko, nimba nk'ibifise cyangwa nimba narabigarukaniwe, iminsi yose zo koma reconnaître yuko ni Imana, si jewe, niyo cubahiro canje. Muri uyu murongo, muri iki gice cya 4 nyene muri Danieli, umurongo wa 34 kugeza kuri 37, avuga ngo igihe cyashinzwe kirangiye, jewe Nebukadineza nunamurira amaso yanje mu ijuru, akenge karagaruka, nca mpimbaza Isumba vyose, kandi nshira iyibaho ibihe bitazoshira, kandi nshima iyibaho ibihe bitazoshira, ndayubaha, kuko inganji yayo ari inganji itazovaho, kandi ubwami bwayo buzohangama uko ibihe bikurikiranwa. Kandi ababa kw'isi bose ibagereranya n'ubusa, kandi ikora uko igomba mu ngabo zo mu ijuru no mu baba kw'isi, kandi nta ushobora kubuza ukuboko kwayo canke kuyibaza iti ukora iki. Nuko uwo mwanya ubwenge bwanje buragaruka, ubwiza bw'ubwami bwanje n'igitinyiro canje no gukayangana kw'icubahiro canje bingarukako, maze abajenama banje babandi bari bamwibagiwe n'abaganwa banje bansubiza ko umutima, ndaheza nsimbatazwa mu bwami bwanje, nongerwa ububasha buhambaye. None jewe Nebukadineza nshima umwami wo mu ijuru, ndamutazira, ndamwubaha, kuko ibikorwa vyiwe vyose ari vy'ukuri, kandi inzira ziwe ari iziroranye. Ariko abagendera mu bwibone ashobora kubacisha bugufi. Imana dufashe cyane. Amen. Imana niyo cubahiro cacu, niyo ikwiye kuba ico twirata. Paul yandikira abikorinto mu cete cyo cyambere, gice cya mbere umurongo wa 31, avuga ngo nimba hari ico umuntu ashobora kwirata, nikibi kindi atari kumenya yuko yamenye uhoraho. Niyo gloire, nico cubahiro dufise. Ibindi vyose yewe tuba turiko turarondera kuba abantu bari independent ku Mana, twibaza yuko ari twebwe twishikanyeko. Ari agakiza, ntabwo nkijijwe kurusha babandi umengo bakira abanyantege nke. Agakiza mfise, impinduka imaze gushika mu buzima bwanje, nuko ari Imana yabikoze, si jewe. Nashaka kurangiriza, ndiko ndakonkluwa, nshaka kuvuga iki kintu. Siko ubwibone mo kumva yuko uri hejuru y'abandi kubw'ibintu runaka, abantu baha agaciro, ukumva yuko ivyo umaze gushika ko ari wowe, ivyo ngivyo bituma ubaho uhushanyije n'Imana, kuko Imana yakuremye kugira ngo ubeho udepanda nayo. N'agakiza Imana yaduhaye sako dukorera, nuko Imana yaremye yarungitse Yesu Kristo kugira ngo apfe ku rupfu rwiwe. Niho honyine n'abantu baronkera gukizwa, ntabwo ari ibikorwa abantu bakora. Vyose ni Imana, niyo ntango ya vyose, niyo ishishikara ico gikorwa, niyo izo gishitsa ku herezo ryacu. Ivyo biraza bikadetruza ubuzima bwacu, bikadetruza imigenderanire dufitanye n'abandi, bikanadetruza igikorwa twomariye ubwami bw'Imana, mu buryo ubwibone bwacu butuma abantu bumva bashishwe n'ivyo turiko turakorera Imana. Ubwibone bwacu. Ariko kandi Paul yandikira Tito mu cete ciwe, yamandikiye mu gice cya 2 umurongo wa 11 kugeza kuri 14. Paul
arabwira neza Tito avuga ati ngo ubuntu bwarahishuwe, ubwo buntu nibwo ubwo bintu bwarahishuwe, ubwo buntu nibwo butwigisha kugira gute kwikunkumura ukutubaha Imana kose. Ubuntu bwarahishuwe, ubwo buntu buratwigisha kwikunkumura Imana, ukutubaha Imana kose n'ibindi. Agera ahantu yerekana yuko icyo umuntu ashobora gushikako agakiza n'ubuntu, guhinduka mu buzima bwiwe n'ubuntu bw'Imana. Ikintu cyose gikenewe kugira ngo umuntu ashike ku mugambi w'Imana n'ubuntu bwayo. Hama mu cete cyandikiwe Abaheburayo igice cya 4:16 ndangiza, haravuga ngo kubw'iyo mpamvu twegera intebe y'ubuntu bw'Imana turi n'ubushizi bw'amanga, kugira ngo turonke ubuntu n'imbabazi bidufasha mu gihe gikwiye. Ndangirije kuri iki kintu, mpamagariwe guca bugufi, kudepanda n'Imana, mpamagariwe kubaho nk'uko Yesu yabayeho, kugira umutima nk'uwiwe, mpamagariwe gukonsidera abandi, kubaha icubahiro, kububaha, mpamagariwe kubaho ubuzima butarimo kwishira hejuru, ariko ntabwo nshobora kuvyiha naho ari byo mpamagariwe. Niyo mpamvu Imana yanyereka yuko igishobora kubinshikanako n'ubuntu bwayo gusa, nibwo bwonyene butuma nshobora kuvuga oya kubwibone, nibwo bwonyene bushobora gutuma nicisha bugufi igihe cyose mu buzima bwanje, nkumva yuko ubuzima bwanje budepanda nayo, nubwo buntu bubikora. Rero ubwo buntu nta handi ndabukura atari kwegera iyo ntebe y'ubwo buntu. Yesu ashimwe cyane. Kwegera iyo ntebe y'ubuntu, avuga ati ngo nimwegere iyo ntebe y'ubuntu bw'Imana. Yewe ndagutumirira muri uyu mwanya wumve yuko wo kwegera iyo ntebe y'ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bw'Imana ukeneye buzodushoboza kuba abantu baciye bugufi. N'ubuntu bw'Imana dukeneye buzodushoboza kubaho ubuzima buri nico buriko buramara mu bwami bw'Imana, tukabaho ubuzima bwiyeguriye Imana, ubuntu bwayo. Ubwo buntu ntabwo ndabwihereza, ubwo buntu ndabukura ku ntebe y'ubuntu bw'Imana. Nawo ushobora kuba uri ngaha utarakizwa, utarizera Yesu Kristo. Yewe ubwo buntu ni Yesu Kristo bwiwe, uramwegera agakiza ubuzima bwawe. Yarahishuwe kugira ngo azanire agakiza uwizera wese. Aka nakaryo ku muntu wese ari ngaha kwegera iyo ntebe y'ubuntu bw'Imana, kugira ngo adukuremo iyo santima yo kumva yuko turaba hatari, turi speciale, atari kubw'Imana yakoze mu buzima bwacu, ariko kukumva yuko vyose ni twebwe twabishyize ko, tukumva yuko ni twebwe dukwiye kuba imbere y'abandi, kuba hejuru y'abandi, kunamirwa, gukomerwa. Yewe turakeneye ubuntu budukiza uwo mutima, buduhe wa mutima wari uri muri Kristo Yesu. Turashaka guhaguruka dusenge. Duhaguruke dusenge, keretse gusa mushaka kuguma ngaha. Ubuntu, ubwo buntu bwarahishuwe kubw'umuntu wese. Ubwo buntu buraduha kubaho ubuzima buciye bugufi, tuzi yuko vyose ni Imana, vyose ni Imana, vyose ni Imana. Ndagutumirire utangure kubwira Imana bati ndakeneye ubwo buntu. Ubwibone bwawe ubuzana imbere y'Imana, uzana ubwo bwibone, uzana iyo sentiment ufise muri wewe kuri iyo ntebe y'ubuntu. Urabukunge n'ubuntu buza kugusesekarizwa ko, maze ubwo buntu buhindura umutima wawe, utangure kugira uwundi mutima userva cette fois-ci inyungu z'Imana, mu kuba umugisha ku bandi, ubakonsidera, ubaha agaciro, naho hashobora kuba hari ibintu bitandukanye mushobora kuba mutamezeho kimwe. Ubwo buntu washaka kundugiriza ibiganza utangure gusenga. Urashobora kuduza ibiganza utangure kumubwira ati ndakeneye ubwo buntu Mana, ndakeneye ubwo buntu, ndakeneye ubwo buntu.
icyo nshoboye, icyo ndico, icyo mfise cyose ni ubuntu bwawe, si ubwenge, si inkomezi, ntabwo ari jewe, ntabwo ari jewe nkwiye kuba le centre de tout, ntabwo ari jewe nkwiye kugaragara imbere y'abantu yuko ndi uwahatari. Ni Imana yonyine yahatari, niyo ibereye icyo cyubahiro, niyo ibikora. N'igihe nabishitse ko nuko iri inyuma iri kwirakora kugira ngo ibishitse. Mana, ndasaba kugira ngo ugirire neza umwe wese hagati yacu Mwami, uduhe kubona icyo kintu kiza kikatubuza kubaho ubuzima bukwiyeguriye, aho umuntu abaho yihagaze ko, abaho adepanda nawe, yishimikije inkomezi z'ubwenge bwe, yishimikije we. Ariko kandi ivyo ngivyo bikazana konfli hagati y'abana bawe na wewe, bikazana konfli hagati y'abo waremye na wowe umuremyi, kubera yuko uko wabigenye nuko umuntu Mwami ico ashika ko cyose amenya yuko ari wowe wakimushikanye ko. Ibi ngibi Mwami bikaduhesha guca bugufi n'igihe cyose Mwami umuntu yumva yuko umengo umutima wiwe uri kurishira hejuru. Mwami uratubwira ati nuze ku ntebe yanje y'ubuntu. Niyo mpamvu turi hano Mwami, ndasenga kugira ngo nkuko turi ku ntebe yawe y'ubuntu Mwami, uhishura umutima wawe, ukora igikorwa cyawe Mwami, ukuramo uwo mutima Mwami w'ubwibone mu bana bawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mutima Mwami uzana kutumvikana, uwo mutima uzana amakonfli mu bantu Mwami, uwo mutima ucanishamo abavukanyi, uwo mutima Mwami uzana agasuzuguro, uwo mutima Mwami uzana ibibazo. Kiza Mwami imitima yacu, kiza iyi mitima Mwami, udukize ubwo bwibone, maze uduhe uwo mutima wawe Mwami, uwo mutima wawe wo kudahagarara ku cyo umuntu ari cyo n'icyo afise, ariko akumva yuko yoca bugufi kugira ngo ubuzima bwe bugire icyo bumariye abandi Mwami, ubuzima bwe bukontribuwe Mwami kubw'ineza y'abandi. Ndasavye Mwami ugirire neza ishengero ryawe, ndasengeye abana bawe kugira ngo ubagirire neza Mwami, ubagirire neza, uduhe iminsi yose kumva yuko dukeneye kuza kuri iyo ntebe yawe y'ubuntu, utubashisha gukora Mwami icyo uduhamagarira. Ndasabiye umugisha Mwami abana bawe bakubone, babone kugira neza kwawe Mwami, umwe wese abone kugira neza kwawe mu buzima bwe, umwe wese abone kugira neza kwawe mu muryango we, umwe wese abone kugira neza kwawe mu byo akora, umwe wese abone kugira neza kwawe mu byo agukeneye ko Mwami. Babone manu muri ubwo bugaragwa, babone ayo mazi ava mu gitandara muri ubwo bugaragwa, babone ivyo abandi batarigera babona muri ivyo bihe bigoye, bagenderegwe nawe, bagirirwe neza nawe, abarwayi bakizwe nawe Mwami, abarushe baruhurwe nawe, abafise ibibazo bitandukanye baronke inyishu iva kuri wewe Mwami. Ariko imitima yacu ikomeze iza kuri wewe, tudepanda na wewe, wowe soko yico dushobora gushika ko cyose. Waturemye uravuga ngo muri beza, byose ni vyiza cyane Mwami. Reka tumenye ubwo bwiza bwose buturiko yuko ari ku bwawe atari ku bwacu. Umugisha wawe Mwami ubane n'abana bawe baza kwirirwa aho baza kuba hose. Turangiza iyi ndwi tukwereka n'indwi ije Mwami, uzutugirire neza, ubane n'abana bawe, uduhe kubona kugira neza kwawe mu buryo bwose. Mu izina ryawe gera Mwami Yesu, amen, amen, haleluya. Mwami Yesu abahezagire.